turatanze mwaramutse canke mwiriwe bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media. Iri jwi muriko murumva ni David Twisabe, ngarutse kandi kuri kamera. Inyuma ya kamera ndi kumwe na Zombi, kameramani wacu asanzwe abashikiriza amasanamu twama turabereka. Uyu munsi rero hariho ibidasanzwe kuri Kibonobono Media. Muri rino genekerezo rya 19 ku kwezi nyene kwa gatanu canke Rusama uyu mwaka twatanguye igikorwa c'iteka, igikorwa vy'ukuri nibaza ko kigiye kudushitsa ku ntambwe ishimishije, igikorwa nibaza ko na wewe uri kuranyumviriza ucumvise kiza kukunezera. Ni igikorwa rero nyabaki. Imbere yuko ndakibabwira reka manze ndabamenyeshe yuko ndi yahoze ari intara ya Kayanza, ubu ni muri Butanyerera niho turi, ariko twebwe iwacu tuyita Metropole Kayanza. Niho ico gikorwa cacu namaze kuvuga ko ari igikorwa c'iteka bagenzi, ni igikorwa c'iteka, ni intambwe nziza cane abanywanyi abarimyi banyamitahe bo mu mugambi wo kurima igitego c'Ikibonobono no kugihingura novuga ko bagezeko. Twaba rero twahereye mu ntara ya Kayanza. Reka rero unega amatwi imbere yuko ndakwereka ibindi biri nyuma, maze ndakubwire cyari igikorwa nyabaki. Nkuko nabibabwiye yuko natanguye uyu mugambi ndije nyene ndawuhamagariramwo abarundi kugira ngo baze bawubemwo. Byukuri abatari bake baritavye akamo hirya no hino. Hanyuma mwarambona kenshi ngendagenda mu ntara zitandukanye, ngenda nugururayo amabiro. Hariho abati bibajije ati no y'umuntu nibiki. Nagenda ndondera abarimyi b'igitego c'Ikibonobono, ariko kandi icyari cihishije inyuma nuko nari nkeneye yuko muri babanywanyi 1000 dukeneye tuzoheza turonkemwo abantu babizigirwa. Narebuze ngo abanywanyi 1000, abanywanyi 1,000,000 tuzoheza turonkemwo abantu babizigirwa, abantu b'incabwenge, abantu b'abakozi, abantu vy'ukuri bashobora guserukira abandi mu iterambere kugira ngo twiyubakire igihugu cacu. Uyu munsi rero twaje hano mu Kayanza, nari kumwe n'abanywanyi bashoboye kuboneka, hariho n'abatashoboye kuboneka batumye. Twari twaje kugira ngo tubonane n'abanywanyi bacu mu ntara ya Kayanza, tuce twongera dutore abazoserukira abandi mu ntara ya Kayanza. Twatoye rero mu buryo bubiri, eka mbere twatoye mu buryo butatu. Urashaka kumva canke kubona abatowe? Urashaka kumva ingene bimeze ivyo turiko turatora? Ushaka kubimenya ukiri kumwe nanje sindagutevye. Hano tubanza kuvukisha koperative y'abarimyi b'Ikibonobono mu ntara ya Kayanza. Iyo rero icigira abayiyoboye bashika kuri 8. Dutora urwego nshingwabikorwa, tugaca dutora n'urwego nkenguzabikorwa. Mu gifaransa ni comité exécutif na comité de surveillance. Duhejeje aho baciye twumvikana n'abanyakayanza yuko bitazogarukira mu Kayanza gusa, ahubwo hagiye kubaho urunani rw'amakoperative y'abarimyi b'Ikibonobono mu Burundi. Baciye bagira ko bemeza yuko bemeye kuba muri urwo runani kugira ngo twese dushire ingufu hamwe. Ivyo rero bavyemeye. Aho naho ca dufata babandi bahejeje gutorwa vyitwa ko baserukiye abandi, kaca dutora n'abandi bantu batatu badasanzwe bazoserukira abene gihugu bandi batashoboye kuja mu nzego, kuzohora bitaba inama ya bose ifatirwamwo ingingo, inama yigirwamwo igurishwa n'igura ry'Ikibonobono, ihingura n'ishora ry'Ikibonobono. Ibintu biryoshe cyane ku batowe. Je ndazi ko bafise akanyamuneza. Reka rero banze ndabereke batanu ba mbere
batowe mu rwego nshingwantwaro, nongere nerekane abandi batatu ba mbere batowe mu rwego nkenguzabikorwa, nongere kandi tuce tubereka na babandi rero batatu badasanzwe bazoshobora kubaserukira bafatikanije nabo tuzodojeje kubereka mu rwego mu kuja kwitaba inama ya bose. Vyoba biriko birakuryohera, vyoba biriko biragushimisha. Reka tubanze tubaramutse. Nababona barashajije kandi nibaza bararyohewe. Ndabona witwa Claudine Goreti. Ariko reka duhere kuri uyu mugabo munini tubona hano. Karibu. Abantu barashaka kukumenya. N'abanyakayanza bari muri Amerika, abo Kayanza bari muri Australia, bari no mu bindi bihugu. Hajya ko batakuzi witwa nde? Akazina kanje nitwa Haramajambere Jean Claude, nkaba ndumunyamutahe murimyi kibonobono. Rero uno mugambi natanguye kuwumvira ubuhinga ngurukana bumenyi, hanyuma ndiko ndatembera kubera umuntu aguma atembeye ndabasanga mu Cibitoke aho mwariko murahimiriza murasensibiliza, numva nanje ngize uwo mwete ca ndinjira ndatanga imitahe. Ubu rero kubona ndose ano mahirwe yo kurongora koperative kibonobono Kayanza biranteye umunezero, biranteye inguvu. Murakoze. Hariho umuntu wo mu Kayanza ari muri Australia atari bwashiremwo umutahe ngaha, ariko no munsi araza kubona ino video ngabo akaba ariko arakuraba ntakubona neza aho woba uherereye uvuka he? Je neza na neza aho mvuka muri commune Rango mu ntara ya Kayanza nyene. Rero kubera imibereho ubumba mu gisagara ca Kayanza hamaze imyaka itari mike. Kuba mu Kayanza ukaba utorewe kuyobora umugambi w'abarimyi, nivyo hajya wobura umurimyi, hari ubumenyi wowe ufise mu bijanye n'uburimyi? Yego cyane ubumenyi ndabufise, kuko nashoboye kwiga amashuri yisumbuye y'uburimyi, mbere nabugiriye kuri itabu y'Ikarusi, hanyuma ndabandanya muri kaminuza. Rero ubu ndetse ndiko ndarangiza igisata cy'uburimyi n'ubworozi mu cicaro ca master kuri Université y'Ingozi. Ego rero ubu ubumenyi bukwiye buhagije ndabufise. Imbere yuko ugira master wari wabanje kugira baccalaureat canke kumbure licence igihe woba ushaje, wari wagize ivy'uburimyi nyene? Muri licence nagize ibya economy, nayize licence en gestion des entreprises kuri Université Hirtz University y'Ibujumbura. Okay, ubu naho ukaba uriko uraca master mu by'uburimyi. None usanzwe uvuka hano mu Kayanza, mbega imbere yuko utorwa kuba muba mwaragerageje murarima igihingwa cy'ikibonobono ngaha mu Kayanza mwasanze kihaba? Ego naragerageje, igihingwa cy'ikibonobono kirahaba makomine yose y'intara ya Kayanza. Naje ubwanje nyene nararimye bishika 250 kandi bikubira neza. Urati ubu woba akiri inyuma ashaka kwinjira mu bwami wo kumuma ikibonobono, umwizeza yuko azoronka umwimbu cyane ko bizokunda canke n'ibigiye gukurikira abandi kuko amatete yabanza gushikayo uyikunda rero yuko urondera umwanya nkagenda nabibashugurira neza. Niyo nteguro ihari abandi nuko bwatangira amatora
naho nyine naragerageje kuvugana n'abari bavuga yuko babona batari disponible cyangwa badafise umwanya. Niba atari banga iminsi wari umaze mu mugambi ntundabe ku jisho kandi ntugire uko bakubera ko n'ikigo udafite kuko ndakubaza ikibazo kugira ngo wumve bafite ahamagarira abantu bakibonera bagatanga n'amafaranga ukemera ukajira iminsi umaze je nibaza yuko uba wagerageje gushishoza sivyo kandi abo bakorana David aribo jewe urashobora kuba mwavugana ubwiza ukuri ikintu kibanga aho mwagambiriye n'ikintu mwaganira n'abakorana na jewe David cyaguteye kumva umuntu mugambi ndetse ukanemera kubanza n'uno munsi mu batowe tukaba twabonye utahakanye no kugiye kuba ikintu cyanezereye cya mbere nuko ino koperative ishyira imbere umurimo nagerageje ndatohoza amakuru yanje niba mpereye umuntu numva nukuvuga imboneza nkuru yitwa David ndatohoza ndamenya yuko yashyize imbere umurimo kandi akeneye yuko umurimo w'ikibonobo ari we azoronka umurimo w'ikibonobono ari we ashyira imbere kugira nawe yisununure aho abandi basanga bashyira imbere inyungu zabo. ikintu cyo cyakomeza rero twizeye yuko umuriro ugiye kuba imbere uretse ko buryo amafaranga kutuza kuba mu matohoza wakize iyo bashira mu matohoza jewe ufise amafaranga arabitswe neza kuko ishuri ufise agerageje kubaza arambwira uburyo babika amafaranga y'abanyamidari n'undi se ko yakoresha ubuhinga buteye imbere logiciel bituma umwanya wawe wose umwanya ubishakiye ushobora umutahe wawe aho ugeze ndetse ukabyibonera utarenze gushika ku biro. Akoze cyane ushimire Claude Haramajambere twizere yuko aho uri agiye kubona amajambere cyane cyane mu burimyi bw'ibiterwa cy'ikigonero. Reka umundire twereke abakozi bacu batashoboye gushika hano tubereke ubatowe nka Dise wawe ati ngaha atumutse gusa nanje watowe nka vice perezida wa koperative Kibonobono ngaha mu Kayanza nkaba nitwa Iranzi Godislo abanga mu Kayanza nyene rero nkaba nagomba kubaramutsa umushefu wacu abivuze ndabaramukije mwese abariko barakurikirana akwiteguye kuyikira abanyakayanza. icyo bonyitega ko nka vice wa perezida ni uko tuzofashanya muri kino gikorwa na cyane cyane ko dukeneye iterambere mu guhimiriza abarimyi kugira ngo dushobore kurima ikibonobono kugira ngo turonke umwimbu mwinshi kugira ngo n'umurimyi nawe nyine ashobore gutera imbere biciye mw'ino koperative. Akoze cyane reka tubereke uwatowe nka secrétaire hano mu ntara cyangwa muri metropole ya Kayanza. Bona ubuzima duhisemo nk'abanyakayanza umubetera mubiri wacu kuza gushyikiriza imigambi myiza y'ikibonobono. Rero ku mazina banyita Lorette Ndagijimana mvuka neza muri komine nziza ya Gahoro. Yaraserukiye
ego rero nk'uko aba barongozi bacu mu kibonobono baje ngaha twari dusanzwe tubumva tubabona tuzi ibikorwa byabo ko ari byiza nacyo gutuma tunabyishimiye cyane rero jewe kugira namenye no mugambi nabibonye kuri YouTube ndarondera kungene noshiramo umutahe natanguza agatahe gato kugira mpime neza kwayo mafaranga azoshika cyari cyagerindira ku 6 narayatanze nimero za konti ndabona neza baca barama maze kubona yuko abishikirije batananze cyandizera ko koperative ari nziza cyane ari kuyizeza n'abandi nacenja ku kintu cyashyize abantu abashaka muri kontari kuri nabo nyene nta kwidoga barabona yuko koperative ikaze neza amahera batwaka dutanga bitari ashika neza ndetse n'abandi bantu ko bokwinjira ejo heza imbono nziza y'ibihumbi 2040 uyu munsi uratowe kandi ukavuga ko uri mu ntara muri komine Gahombo cyahoze ari komine Gahombo utowe hano muri muse mu mugambi wo kurima igiterwa cy'ikibonano ntabwo mwivuga ngo amahera bababwira yuko ayo mahera akoreshwa amahera dutanga akoreshwa mu kugwiza umwimbu w'ikibonobono hariho nk'amatongo bitanga koperative yarakotesheje arakenewe gukurikiranwa kandi kuko gukurikiranwa kenshi hakenewe uburyo barabwifashisha rero bagaheza ayo mafaranga bakora muri ubwo buryo kugira habonekane umwimbu kuko icyo twemera umwimbu utabonetse ntawo twobwera n'akahe kamo botera umuntu mu Kayanza ariko arakubona hano kuri kamera ngabo akaba atarashiramo umutari duhamagara abanyakayanza bose guhera ku ufise umwana mutoya kugira no kukuze ko yoshiramo umutahe akazohomba koperative irizewe neza cyose twaramaze kuyizera batanguye tuyigerageza ariko tuza gusanga ibyo batubwira ko ari umuntu wese yokumva kakamo yoshiramo umutahe akaja no kukivi akarima kugira ngo ahwize umwimbu abone n'inyungu ikwiriye ku mutahe azoba yarasezeye Koze cyane reka tubereke abatowe nka Tresoria hano koperative y'abarimyi mu ntara cyangwa muri metropole ya Kayanza. Murakoze nitwa Ndikumana Francine koperative Kibonobono oyi natanguye kuyibona mbonye umugenzi yabisize kuri stati kuri WhatsApp hanyuma cyane yumvira kuzomubaza ibijanye n'iyo koperative ngoma mbona bishirako rero nahavuye ndamubaza arasigurira bikeya hanyuma cyane yumvira kuzoshika kuri biro kugira ngo nshobore kubisiguza neza ndabitahura ko numva nari mfise ibibazo byinshi nobaza hama naraje barabisigurira ariko narahavuye ndandika kuri YouTube ndandikamwo ijambo rivuga ngo Kibonobono hanyuma nje ndabona byinshi ndabona amakuru azacako ajanye na Kibonobono yego bakoze cyane uruwe muri komine iyihe dufatiye ku makomine yarahasanzwe komine Kayanza niyo ngomba gukoreramo ariko si nsanzwe mvuka je n'ubu bubatse ngaha mu Kayanza n'akahe kamo wotera abanyakayanza bariko barakubona ngaha mugabo batarinjira muri no mugambi akamenya batera nuko bokwizera yuko muri koperative Kibonobono hari ico ije guhindura muri kino gihugu cyacu kuko abenshi bagenda nk'abo mwumva baravuga yuko ati hari abantu benshi bagiye baduhenda batwiba ati abo rero sinzi ko hari ico babaje guhindura ariko jewe kwizera nagize ku ruhande rwanje niko ndababwira n'abandi yabo
wewe ugiye kuzohora uyikurikirana mu buryo bwo kuyicungera canke kuyigera babandanye bakwizera bayaguhe bayazane ego nta kibazo jewe icyo ndabemereye ni uko nzoba umwizigirwa ku gikorwa njejwe. Reka tubereke uwatowe muri batanu muri rwa rwego, turacari kuri rwa rwego nshingwabikorwa nk'umuhanuzi. Karibu utubwire. Murakoze cyane, tubwiye kibono iterambere ko twese. Murakoze cyane. Ku mazina nkaba nitwa Ndayishimiye Abdul Rashid, nkaba ndi muri bake baba bashoboye kumva umugambi hakiri kare, bagize amahirwe numva umugambi hakiri kare, nawusiguriwe n'ubundi muntu acarambwira naho noca kuri YouTube kugira ndabikurikirane neza, aja ko ndabikurikirana ncabona umugambi mwiza, ncabona ko vyiza naje noshiramo udutahe no bafise kugeza no musi nkabashima ibikorwa turiko turarangura, nkabona yuko tutazohomba biriko bitera biki imbere. Murakoze. Rashid nk'umuntu akuzi akaba ariko arakubona ngaha kuri kamera, arashaka kuvuga ati je ko mbonye Abdul Rashid arimo ubu nanje ngo mbanjemo, kandi akaba ari wewe ugiye no kubaserukira hariya mu nama ya bose eka no mu burongozi bw'ibikorwa hano. Bashira kwizere gute? Je uko munyizera nuko ku bikorwa tugiye gukora nuko tuzoza turahimbiriza abarimye kugira ngo bakirime ku bwinshi, kugira ngo tuzoke byaza umusaruro na buryo ari giterwa kizobanja bukamazi kizotuzanira agafaranga k'akadolari. Niki wabwira bagenzi bawe? Ndiko ndabona hajya bambaye nk'abayisilamu, ko nibaza ko iryo zina ni ry'abayisilamu. Ni iki wabwira abayisilamu bagenzi bawe ko barakubona hano? Icyo nubwira abayisilamu bagenzi banje nuko ikintu dushira imbere kwanza ni iterambere. Iterambere naryo kikaba yera ngaha mu gihugu cyacu, kikaba gihera mu burimyi nyene, nuko kwinjira muri koperative ku bwinshi agashiramo imitahe kugira ngo twirimire igiterwa njabukamazi kibonobono. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nkuko twabibabwiye twagiriye ko dutora urundi rwego rugira kabiri rwo kugenzura ibikorwa, hanyuma uwa mbere ntivyashobotse ko shika, mugabo abari bahari bose bamutoye batanamuzi batanamubona, ariko baravuga ati baramuzi ko ari umunyabikorwa, barakiswe n'amagara, reka ahari tumwifurize ubukira. Ariko twaciye haboneka uwundi cegera ciwe akaba agiye kubaramutsa no kugira ico babwiye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nibasumba Avite, abandamukije abantu mwese muri kumuradukurikirana kuri urubuga rwa YouTube televiziyo yanyu. Nkabandi hano mu ntara ya Kayanza, uyu munsi uri hejuru tukaba twagendewe n'abo ku nzego zo hejuru nyene nkuko muduga mwana bibonye, ubwo biyemeje yuko bari kudushirireho inzego ku ntara ku ntara. Muri uyu mwanya rero nkaba natowe mu bagiye kuba muri komite nkenguzabikorwa ariyo komite de surveillance. Murakoze. Murakoze cyane. Ni igiki wobwira abandi bantu mu Kayanza batarumva neza ko bokwinjira mu mugambi? Ku banyakayanza no kwirinda bateye intege, kuko nanjye nk'ibijamo n'ibintu navuga ati ibi bintu by'ukuri birashoboka, ariko kubera ko naciye mbona bakorera mu gihugu n'abantu batugendera tukababona ibikorwa bibera aho tuba, imirima turayibona. Ubwo rero naciye nanjye ngira izo nguvu ndavuga nti reka nongerezemo imitahe. Nari narashizemo 12,000 ariko nyuma ndavuga ati reka nongererezemo. Ku bw'ico no kuvuga ngo n'abandi bose bari inyuma no batera kamo, kuko murazi yuko ubwato bwitangiye bukira umuyaga, uwoza rero hakiri kare ngo nta buhombe. Murakoze cyane. Reka twakire uwundi muzofashanya muri ico gikorwa. Uyu n'uwundi witwa gute abantu bakumenye? Jewe ku izina ryanje nitwa Nsabimana Janine, nubatse ngaha muri komine Kayanza, ariko nkaba mvuka muri komine Matongo. Ego mbanje gushimira Imana kugira vyose yo ishoboye ko mpagarara mu kino kibanza, nongera ndamutsa abantu mwese muri ko munadukurikirana. Jewe ncumva ino koperative Kibonobono mu Kayanza, twahuye n'umuntu abimbariye, namubwiye ati jewe mububwira umugambi sindagutevya, uvuga rimwe nkumva gatanu, timbarira ibiro aho biri nishikireho, hanyuma mbaze amatohoza ingene bimeze. Je naciye nizira ku biro ndabaza perezida arambarira ingene bimeze. Jewe navuze uwo mutahe nawurishe, sinasubiye inyuma n'umutahe nagiye ndawitwaje, ndavuga ati ubu
kuri ya mbona kazoza yo muri 2040 na 2060 ati nanje ngomba kubamwo iyo mbona kazoza nanje ndayijemwo. Hanyuma amaze kumbwira uko ninjiye, urumva yuko twaragiye turakora ibikorwa, turigisha, umugambi barawumva, abanyagihugu barawumva cyane, ariko ikibagora ni umutahe. Ucubabwira yuko umutahe baraguha randevu uti uzogaruka twarose umutahe, ukabemerera ukazosubirayo kuraba yuko uwo mutahe wabonetse. Wabonetse rero je wabonigishije bantumako nko gutora, nibo banyironderera ati twarose wa mutahe ngo twandike. Jewe naca ngenda kubandika ndetse bakanshikana no mu mirima yabo aho kiri, bakambarira ati kino kibonobono twebwe catupfa kubusa, turateza inzego bikuze bikisavya bikaja hasi, ariko ntitwatora. Ariko tugatura tukibaza ati mbeyashe kino kintu ko gisa neza, none uwo kijya hari ico yoba cyane coba kivamwo iki. Bakagira amakenga aho baboneye rero twe dushitse turiko turamenyekanisha iyo koperative, baravuga ati bamwe bariruhukije, ahubwo naho twabonye imivyaro mu matongo iwacu, reka tubungabunge tubandanye tuyikorera neza tuyifumbira. Ego nanje narabaremesha kuko nanje mu iterambere ndarikunda, narabaremesha ndabaremesheje nkababwira ati umuntu agishira y'umutahe wiwe, kubera yuko hariho aho tumaze kukirima kandi kigeze no gupompa. Ni ukuvuga ugishira y'umutahe wawe nyamba amahera bakoresha mu gupompa, urumva umutahe wawe wamaje kuja muri kurakora ivyo bikorwa. Ni ukuvuga urumva yuko nawe ibikorwa uriko urabikora naho utabibona mugo uriko urabikurikirana mubwo buryo uriko urabaterera. Ti abakozi bagikurikirana abo bose bakeneye amahera. Ni ukuvuga ayo mahera yawe nico gikorwa ariko arakora. Ni ukuvuga rero ti mwebwe nimutekane, ti naje narayinjiye kandi narayinjiye ndabaremesheje ti kuko ari giterwa tuzotera tukibonera ndetse kanahingurwa. Turumva yuko ari giterwa gikomeye cyane, turumva yuko burya tuzotera imbere. Ico twoshira imbere iyi koperative nuko twoyisengera, tukayisengera abariyongoye bakabasha bakagira umutima w'urukundo ntibahengame. Ico conyene nico gikwiye rero muriko murayisengera. Turiko turayisengera tugumizako kuko itera imbere, kuko abanwanyi twigishije uwo mugambi hamwe, urumva utotera imbere, tutobisengera ngo Imana ibije imbere. Urumva ico nico twashize imbere, kandi ugiye imbere neza uwo mugambi umeze neza cyane, uratomoye. Sawa, murakoze. Reka rero tubereke abandi batatu, hanyuma nabo batowe nk'abazoserukira abenegihugu mu gufata ingingo mu nama ya bose izobera yiga ibijanye no gushira mu ngiro bino bikorwa. Murakoze cyane. Turamanje gushimira nyakubahwa umushefu wacu David yatanguje kino gikorwa cyo kurima ikibonobono mu Burundi bwose. Turamushimiye cyane, turamukeje bimwe by'umwihariko cyane kuko ari umugambi mwiza cyane. Yego ku mazina yanje bakaba banyita Iradukunda Thierry, ndi mvukira yo ngaha mu Kayanza nyene. Nkaba kandi ndi umwe mu banyamitahe b'abarimyi b'ikibonobono. Yego ni kuvuga rero aba nanje natowe nkuko muvuga abaderege bazoserukira abarimyi b'ikibonobono aha mu ntara iwacu ya Kayanza. Bakaba banyize yuko nanje baserukira abarimyi bose b'ikibonobono bo mu ntara ya Kayanza. Ikindi novuga nuko imbere yo kumenya nanje no mugambi haraba nyakubahwa nabo bafatikanije mu bindi bikorwa, baraje mu Kayanza gukora publicité, nanje ndavyumviraho cyane banguka, nanje ndari mu mutahe mu 12 kuko numva ko ari umugambi mwiza cyane, umugambi uje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi,
umugambi uzotuzanira amadevize amafaranga y'agaciro ndavuga ati nanjye reka mbanguke shireyo umutahe none ndabakengurukiye cyane mwarakoze kuzana uno mugambi kandi mwakoze cyane no kunyizera kuba mu ndongozi zo guserukira abarimyi b'ikibonobono ngaha mu Kayanza kandi nkarangiza ntera kamo abarundi bose si kuvuga abanyakayanza gusa abarundi bose twese hamwe twijukire kurima kino giterwa kino cy'ikibonobono tukivyaza umusaruro kuko ni igiterwa ciza cyane ngira nkamagara abanyakayanza bose atamivuyemo tuve hasi rimwe twese turimo iki giterwa bifuza ko tuba no mu bambere bakirima cyane turonka umusaruro mwinshi cyane wa kino giterwa murakoze murakoze reka tubereke uyundi umwe mu bizewe bazoserukira abenegihugu bo mu Kayanza mu kuja gufata ingingo ndetse no gutora abazorongora urunani rw'abarimyi b'ikibonobono mu Burundi ku rwego rw'igihugu bakazohora kandi bafata n'ingingo zibereye zotuma umwenegihugu ashikirirwa muri uno mugambi. Ego murakoze mwanya kubahwa muduhaye ijambo kandi mwanaduteye agateka ko kuza ngaha mu Kayanza iwacu ngo tubabone nka jewe nabumva ku matwi sinari bwabibone ariko mwaduteye agateka murashobora kuvuga ati reka tugende mu Kayanza bariho duhera iki gikorwa mwavuze ko muza kunguruza n'ahandi ego nanjye ndabashimiye kuba mwantoye ngo mbe vice delege mwakoze cyane ndabashimiye ni kuhimiriza rero abanyagihugu binjire muri uno mugambi kuko umugambi w'iterambere bavuga ko muri 2040 zoba ari igihugu cifashe 2060 giteye imbere yego turabashimiye kandi turabakengurukiye cyo nari nibagiye akazina banyita Bukuru Eliane abamvuka muri commune ya Muruta umutumba wa Karunyinya ariko ahantu mba ubu ni ku mutumba wa Kirema ego murakoze reka twakire ubanyuma mu bashoboye gutorwa kumbure nawe agira icyo atubwiye tubona ari umuntu akiri muto nizere yuko urwaruka namwe mukiri bato mwaserukiwe utaratubwiye ikindi kintu cyose uzi imyaka ingahe? Imyaka 25. Izina ryanjye nkaba nitwa Dusabe Jean Baptiste nanjye nkaba ndi umwe mu bahejeje kwizerwa ngo baze baserukira bene gihugu barima igiterwa cy'ikibonobono aha mu ntara ya Kayanza. Yego nibyo. Urizewe kugira ngo userukire bene gihugu mu ntara ya Kayanza. Yego. Bakwitege kwiki? Nzogerageza nongereza agatege kuko haruhande y'ivyo mwino minsi nari ndiko ndasensibiliza mu misozi yenda kwigisha abanyagihugu abajene abantu nyene bari mu migwi itandukanye yuko bokwijukira igiterwa cy'ikibonobono kubera kivamo ibintu byinshi ninza nk'abo muri make dufise gusa tutari tuzi akamaro kayo gusubinya twatangiye kumenyesha abantu yuko icyo giterwa ari girakamaro aha mu gihugu cacu ndetse no kwisi yose. Murakoze cyane. Yego. Katugushimire. Yego murakoze. Bakunzi bacu nkuko twabibabwiye abagiye icatuzanye tubashimire cyane mubandanye kudukurikirana kuri Kibonobono Media muri no minsi uzugume hafi kubera tugiye kuzobereka abantu bazobatowe mu gihugu cyose mu metropole yose 18 nkuko tuvyita muri no mugambi wacu kiretse abantu b'Iburundi nibo tutarabona baserukirwa ariko abandi bose ni sawa. Rero ubandanye ushinga ijisho kuri telefone yawe ubonye akalinki kaje uce wihutira kuraba mbega intara canke commune metropole wo gukomokamo amatora y'abaserukira abandi mu bintu by'ikibonobono biba yabaye namba yabaye hatowe nde. Murakoze cyane twiteze yuko ibintu y'amakenga mwahora mufise yo kumenya kugena ibintu bitunganijwe
ubu murabona ko tuko tubikorera ku mugaragaro, ibintu biriko bibera ku mugaragaro mu maso yanyu, twereka n'abatowe mushobora no kubironderera mukavugana nabo. Kumbure inimero kenshi dukunda gushira ngaho aba ari nimero yacu. Hari igihe uba ufise ikintu ubona uvuga wanashaka kibi kuri twebwe canke ubaza bitakugora, ariko uciye kuraba bamaze kumenya tubwe nambonye n'iwacu, reka abe we niciye ko ndamubaza by'ukuri k'ibintu byizeye turafise kuzomukuronsa byoroshye. Murakoze cyane. Ko tugiye kubandanya igihugu nyene mu ntara cyangwa muri metropole ya Ngozi, tuzoca tubandanya no mu Kirundo ku munsi w'ejo ndetse ne mu Nyinga ku munsi w'ejo nyene. Kuva ngaho tuce tugenda Cankuzo ku munsi wa gatatu, cyo kimwe no ku Ruyigi ku munsi wa gatatu. Munsi wa kane tuzoba turi mu ntara ya Rutana, munsi wa gatanu tuzokorera mu ntara ya Makamba, munsi wa gatandatu tuzokorera Rumonge, turuhuke rimwe i Bujumbura, tuje twongera tubandanye n'ahandi. Inyuma ya kamera twari kumwe na Zombi cameraman Imana ibahezagira.